no musi tuja. Ne uri kwamba ziho tuja. Hatko hatuja Rwanda rero hazi. Eka cyo no musi sinja mu ishamba. None hatko hatuja hari ibinyabwoya hari imbaragasa hari biki. Je singeza kugenda mu ishamba no musi. Umvuja he. Kendi wanye. Iwacu. Iwacu harogaye umutekano ntukwiye. Hari abantu benshi umva ntibyo kona kurya muhire wacu. Ne tuja he. Hatko haratuja nakare. Je singeza no musi. Kubera iki? Wazi je sinja mu ishamba kirazira ububanza y'amahoteli. Nawe reza ni yindi nzu tuza kujya muhama bigende neza. Basi tugenda iwacu. Iwanyu. Oya ariho. Ndumva kabazi iwanyu sirogenda yakwera. Basaza urazi ko atariho bari. Oya genda buke buke kuji wanyu. Hari nkubu yagiye kuboreko. Nji wanyu. Oya hinga ntiharagera. Tugenda iwacu nkuko pari kuyenzera n'inzoga urazi yuko akunda kunwa. Oya ariho genda buke buke. Reka wewe oji iwanyu ngo twicarika no kuri kumwe. Tugende nta na kimwe papa nkubu si hari. Okay. Tugende. Allah. Reka shawara poteri. Ahubwo mwebwe kandi kuri turabongana ntuzi ko dufise akazi keshi oya je ntumani mwampetse oya no kuri sindaguhevye je cyambere cyo curazi yuko je nguma nkora kawe nawe ndakuronda no ndakondeye kuri phone umbwira ngo uzoza tubonane no kuri ameza abiri yose tutabonana sherewa nawe ahubwo mwebwe ntwashoboye kumba hafi kandi arico nari nashatse ko mushaka kumba hafi kumba hafi nyene hama mutima wanje nkumva kumeze neza namwe muragenda mukanuma sibyidashe oya no kuri naje kweri ntabwo ari byiza mugabo no musingira ko tubonanye kweri turayaga kweri urazi no kuri ko nenda gukumbura ni nkumure ndagufitiye zari nyinshi gose mugabo nawe shari no kuri je kintu ngomba kukubwira no kuri nawe urampenda kweri imisi yose ho twayagiye no kuri hakaba atani kintu nakimurambwira bigoye gute cyari nzi yuko none sheri wateza kuntwara ntwaye none byo bihuza ntibyo twiboneka nyene mugabo umeze ganye turi kumwe ega gutwara ncyari kibazo she no kuri jewe nagusabye ukuno munsi no kuri yaranje urare ushitse muhiri wanje no kuri kandi uzobukoze ni muhiri wawe ntwaye nyene canke byameze gute oya sukuvuga ngo nzo ndagutwaye nawe sha wewe no byo kuvuga ko nakubwira ati nkubu urabona minsi yose nama nicaye hajya ndumwe mugabo ari kuza no kuri ukaraba umuntu nyene nayo mfise nakarisi nkayano mperuka kugura kanakaraba kanakumviriza no kuri ego nakibatosha ntakibato kubera ko umukundi wanje ntacotuma ntacobura kwihana asha nukuri wenda kwemerera ico nukuri aho ndakwemerera ico nukuri rero sheri nukuri twari gutera tubandanye kandi urabona ko amasaha ari karagenda kugira ngo muce musubira inyuma hakiri kare kugira musubire kudubagwa mwari sivyo none sheri we tugende ntangorane Allah Allah rega sana bashitse wanje nahanye nahona we namo nakubwira ati misi yose buza kuntembera mugabo kumvuga ngo nta mwanya ndonka mugabo je muhira ni ngaha twashitse hano muhira emanze ndabe ngaha aha hantu ko hakingiye ko gana muntu no mwahari we nta kibazo we reka twinjira hano muhira karibi ndani ngaha muri salon nta ngorane we nta blame hameze neza Sheri wakoze kwe Ash nundi munsi ni sawa Haza gushima yo mbega tu ash ngira turi munsi y'inyongera kwe Ibi
birato navyo n'ivyana. Nibiki ko widoga? Ibi birato bivuye he? Ibi. Ibi twabiciye ko je ndaye. Oya ibi birato bacu bunyene. Sinzi abantu bacu. Mbe bashaninde. Tazi none we. Sinzi mu bacu. je nkabivuga ati je kidiyapa narago ubu nyene haragazeho wubahuka nyene ukubahuka uri umukobwa w'iwanje ukaza wakenyereye ibitenge None papa nibi. nibiki uwo muhungu yaje gukora iki ngaho Oya je nari ndyamye aramvyuye huko. arakuvyuye amusa n'abandi aho warusa n'uryamye wenyene Je nari ndyamye ndi cenyene. abakobwa bo ntandero mukigira Mama. Oya mbe papa uwo ninde? inde Uwo ninde? uwahe Uwo. uwahe Uwo muntu ninde? uyu Eh. none ubona nkaje tangwe ngo nawe ninde aho nta nukumara imbere ya so wawe Ubahutse. uranyeza wagahunguwe nawe ntugume ungora amajambo menshi urazi uyu mukobwa kuntu yangoye urazi Mama kuntu wanje yangoye nukuri. Oya papa none biki? Mama. Shani biki nawe? mwana uvuye he none nawe mvuye Ahubwo mbwira neza. sa abyo nibaracyo nukuri wowe nyine ukubaka harageze yaho uzana abahungu muhira Oya papa je nari ndyamye. Wari nari uryamye? Ndoresha amaso ndyamye. yanje mama nivyo canke sivyo. umveza basha we nawe wagahungu wewe urashobora kubaka nyene mu rugo kwa kidiyaba ngo panyene ukinjira mu nzu tubatse Oya papa mbwira ukuntu ntiyari winenutse kuza kuzana mama wanje ka. uyo ni mama we wawe uyo uyo cyangwa ari kurarota ku murango Kaniso umuvyeyi. sa Ivyo nyene nivyo ndoresha amaso yanje abi. wawe kanje ryo ni ibara ryo kumutemere none wewe wa muhungu uvuga ngo ni nyoko wawe cica mbere cyo curamenya ko je neza neza nturambwira neza ico kintu catumye umukobwa w'iwanje akuzana ngaha ngo mari ngo bano mu nzu kwa kidiyaba je nubatse Wa mugabo. Oya mbwira ingene wanyagase uka mama wanje. umveza wagahungu nyamba Oya tandero henda baguhaye babwire. Numa umveza Oya wagahungu mbwira neza. aho mbwira neza manzi ndekure ngo ubwire neza ikintu cyo kuvuga ubwiye ngo nyoko wawe ufatire ugende ku mwana wanje ugana ku mwana wanje cyo mbwira ngo ndakubwira jewe kidiyaba Ndashitse muya ninza irankubita. ufata mwana wanje ushaka ngo umuvyeyi wawe uyu nyene umwana wanje nivyariye Oya mbwira mu nzu yiwanje niyubakiye ngo banyene winjira nyene usa witashe mwana nawe abana bubu nta ndekura Ndekura. umveza wagahungu ntumbone ngo ndumutama jenga zumye ziriko Oya. zumye ziriko Mbwira ingene wanyagase ukaza umuvyeyi wawe. manzi ugende bukebuke ureke kufata mwizosi je ndi mutama nuko mbonigisha ikaruvati rekura umutama mwana Mama. rekura Ibi ntibiherenga. gawa gahungu nawe nta ninde rugira Ntibiherenga aha muvyeyi. uwo wanyabiheranga hari nega mwana we urumva warengeje sha ngorane mu nzu nyene niyubakiye mbe wambanye iwanyu ho kuvuga ngo ni nyoko wawe Oya. none we waje ngaha gukora Mbwira ingene washaka kuzana mama wanje. ndakubaza ijambo rimwe Niko ndirirwa ninza manzu wagahungu we manzu nume ikintu ngoma ndakubaze wambonye iwanyu none ntikugaragaje yego canke oya none ntakubonye iwacu. none iwanje nanje oya ndakwabonye aho nyene Niko ndondeye umugore wanje, ndamurose. Ndamusanze iwawe. wamurose upinga mu nzu mu rugo rwanje ku mukobwa w'iwanje ucumbwira ngo nyoko wawe ewe bikira mariya mawe mwana wanje nta soni ibyaje biragoye Ahubwo mama nyene. Naho vuga ati nta byarajubu. Ahubwo nta n'ivyagwa juburi kihari. mugabo gushurashura ni nomeri imwe ni nimero imwe